Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Umuhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka kuri vyinshi bitandukanye, gusa cane cane tukaza kugaruka ku biriko biravugwa mu gisata ca politike be n'ibindi vyinshi bitandukanye biriko biravugwa hirya no hino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ndabahe kazi rero muri ano makuru tugiye kubageza ko wowe udukurikirana uherereye ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zigize ubuseruko, ubumanuko, uburengero, uburaruko, abari mu bisagara bitandukanye, abadukurikirana baherereye mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini, abari ku mugabane wa Afurika ndetse n'abari mu makungu ya kure, mwese ndabahe kaze. Ni igihe tugiye kugaruka ku ntahe itangaje cane ya Gervais Rufyikiri. Turaza kugaruka kandi ku nama y'abafashe Burundi muri gitugutu mwaka w'ibihumbi 2012. Ni mu gihe muri kino gihe Urundi bwari bukoranije i Bujumbura abanyamitahe n'abafasha igihugu. Shimye gusubira kubasangiza iyi ntahe. Inama nk'iyi narayibayemwe muri gitugutu mwaka w'ibihumbi 2012 Geneve mu Suisse. No muri ico gihe ibintu ntivyari vyoroshe, ariko narabonye ubutwari bwari icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Dr Gervais Rufyikiri. Pacifique Ninahazwe rero agiye kudusangiza iyi ntahe. Ngo ni inama yari ihagarariwe na leta y'u Burundi bene igisata ca ONU kijejwe iterambere PNUD. Ni inama yarangiye u Burundi bwemerewe amafaranga asumba ayo bwariko barasaba. Ico ntazi nuko yo baratanzwe kuko hari ukuyemera hakaba no kuyatanga, ibi vyose ngo ni ibintu bidasa. Pacifique Ninahazwe rero agiye kudushikiriza iyi ntahe ndetse n'ingene yabonyemwo Dr Gervais Rufyikiri mu gihe bari bitavye inama muri gitugutu mwaka w'ibihumbi 2012 Geneve mu Busuwisi, aho yabonye ubutwari bw'iwari icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Dr Gervais Rufyikiri. Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2012 igihugu cariko citegurira inama y'abafashe Burundi yari itegekanijwe ku magenekerezo ya 29 ndetse na 30 gitugutu umwaka w'ibihumbi 2012 i Geneve mu Suisse. Abarundi batari bake baratumiwe, abashikiranganje benshi, abarongoye ibisata vya leta birabi vy'ubutunzi, abaserukira amashirahamwe yigenga, abaserukira abamenyesha amakuru ndetse n'abandi bose bari batumiwe. Cari kiringo cariko gisohokamwe amaraporo menshi ku Burundi yerekana ko agateka ka muntu katifashe neza kandi n'ibiturire vyimonogoje. Amatora y'umwaka w'ibihumbi 2010 yari yakurikiwe n'iyicwa ry'abanywanyi benshi ba FNL ya Honorable Agathon Rwasa, isekeza ryiswe Safisha muri Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2011, naho kandi hakaba hari harabaye ubwicanyi mu kirabo Sherezami mu Gatumba, ndetse n'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ariko iramanyagurwa ivyo bise nyakurizasiyo. Bamwe mu ndongozi zayo bari bahunze harimwo Agathon Rwasa, Alexis Nduhije, Leonard Nyangoma ndetse n'abandi. Kandi nanone umumenyesha makuru wa radio RFI Hasani Ruvakuki yari apfunzwe. Kubona rero amashirahamwe yigenga yari yatumiwe i Geneve mu Busuwisi vyari biteye impungenge ubutegetsi. Leta yari yiteze ko amashirahamwe yigenga azosaba ko amakungu yoreka gufasha Burundi kubera agateka ka muntu kifashe nabi. Niho rero Pacifique uti niho twatangura kubona havuka amashirahamwe mashasha arongowe n'abakenyezi b'abakozi b'iperereza, abakenyezi b'abategetsi na bamwe mu nshuti z'abategetsi bakomeye. Muri iyo minsi benshi mu barongoye amashirahamwe yigenga twaragendewe cyane n'abo barongoye ayo mashirahamwe mashasha. Ngo ubutegetsi bwashaka kumenya ivyo tuzovuga i Geneve, ariko bakabura ico butwumva ko, kuko natwebwe twari dutanguye kumenya ingene ubutegetsi bukora mu kuturonderera ko amakuru. Pacifique Ninahazwe akabandanya agira ati, indwi imbere yuko inama itangura, icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Dr Gervais Rufyikiri yaratumye ko mubiri we amashirahamwe yose yatumiwe mu nama y'i Geneve. Bwari ubwa mbere ndamubona hafi, nkumva neza uko yiyumvira no kungene avugisha abantu. Gervais Rufyikiri yaratandukanye rwose n'abandi bategetsi ba CNDD-FDD nari menyereye bava muri CNDD-FDD. Yakoresha amajambo y'urupfasoni, akagira imvugo yoroheje, ntiyadufata nk'abansi b'igihugu, ahubwo yari yiteguriye kumva aho duhagaze. Twaramubwije ukuri ku bibazo twabona amakungu azobaza Burundi Geneve mu Busuwisi. Uwo munsi nyene hariko haravuga umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi yari yishwe ahantu.
aha rero Pacifique uti twasabye Gervais Rufyikiri ko leta yakwiyamiriza ubwo bwicanyi ikerekana ko igiye guhana abariko barasesa amaraso. Ngo byaraboneka ko rwose Gervais Rufyikiri adutahura ariko akaba atari we yagaba inzego zariko zirakora ayo mabi. Twasezeranye neza adusabye ko i Geneve twese twoba abagwanira Uburundi. Bukeye umwe mu bo twari kumwe mu nama yarandondeye cyane. Pacifique uti yari umukenyezi umwe mu bari barongoye amashirahamwe mashasha, yamaye ubutumwa yavuga ko arungikanywe na Perezida Nkurunziza. Umukuru w'igihugu yari yifuza ko tubonanira ingozi imbere y'uko nja i Geneve. Ntanyishitomoye natanze, uyu mukenyezi yari atazi ko nemeye canke ko nahakanye kuzoja kwa Nkurunziza ingozi. Ku munsi wa gatanu rero igenekerezo ya 26 Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2012 mu gatondo ka kare, wa muntu yaramamagaye arambwira ko ibiro vy'umukuru w'igihugu binungikiye imodoka yo mu bwoko bwa Jeep Prado yari kuntwara ingozi kubonana na Perezida Nkurunziza. Yarongeye arambwira ko nimba mfise amakenga twari kugenda tujanye atangorane yariho. Namwishuye nti urabona ko tuzofata indege ejo mu gatondo kuja ingozi, mbona vyoshobora kuneza ikibazo nkacerwa ejo. Yanyinginze rwose, nanje ndamubwira ko bidashoboka. Icyagiye kuntangaza, haciye umwanya muto nk'isaha imwe n'igice, uwo muntu naramuhamagaye nsanga ageze ku kibuga c'indege ca Bujumbura agira yurira indege. Muri jewe ndibaza nti uyu muntu mu kanya ariko aranyumvisha ko tugira tujane ingozi, kumbe yarugira afata indege. Uwo munsi natahuye ko nari nateguriye ikintu kibi cane. Imodoka iyo nemera kwijamwo ngo ngingozi kubonana na Perezida Nkurunziza sinzi iyo bari kunjana, kuko uwo muntu we murumva ko yaca avamwo akigera ku kibuga c'indege. Uwo munsi birashoboka ko nari kunyuruzwa. Pacifique uti bukeye twarafashe indege turi benshi, twaciye i Kigali mu Rwanda, badufatira ihoteli turarihigwa, mu nyuma turafatiye ija i Buraya. I Buruseli mu Bubiligi twarahinduye indege dufatiye ija i Geneve. Turiko turegereza ikibuga c'indege i Geneve, ikirere cyari kibi cane, hari imiyaga iteye ubwoba, indege yariko irazungazunga cane. Umwe wese ako kanya yarasenze Imana yemera. Indege yarashitse hasi rero, benshi bariruhukije mbere barakoma amashi. Indege yarimwo abashikiranganji, abategetsi batandukanye, abarongoye amashirahamwe yigenga be n'abarongoye ibimenyesha makuru. Mu kanya gato Imana yaratwibukije ko twese turi bamwe, ko kenshi dupfa ubusa. Ako kanya nta mukuru nta muto, nta mwene gihugu n'umwansi w'igihugu, twese twibajije bimwe: ubuzima. Ni inama yagenze neza cyane. Abafashe Burundi bari biteze Perezida Nkurunziza ko ari we yishikira gusaba ko amakungu ashigikira leta yiwe nk'uko vyahora bikorwa mu nama nk'izo. Ariko Perezida Nkurunziza we yaratinya kubazwa n'abazungu ibijanye n'agateka kazina muntu, aca arasiba. Dr. Gervais Rufyikiri niwe yaserukiye igihugu, kuko ngo yanavyifashemwo neza cyane. Amakungu aramwemerera incuro zibiri amafaranga leta yariko irasaba. Nkuko iyi nta ibandanya igira, Pacifique nazwa ati hari umwanya ntazibagirwa. Abitavye inama ngo twarigabuye mu migwi. Jewe ntitavye umugura ibijanye na politike, agateka ka muntu be n'intwari ibereye. Twahuriyeyo n'abashikiranganji benshi barimwo nka Edouard Nduwimana yarajejwe intwaro hagati mu gihugu, Pascal Barandagiye yari ajejwe ubutungane, Clotilde Niragira yarajejwe agateka kazina muntu no gufatana mu nda be n'abandi batandukanye. Pacifique uti hageze ko mfata ijambo, harabaye agacerere kadasanzwe. Abashikiranganji bari biteze ko ngira nice ibikorwa vyose ko ngira saba amakungu ko atofasha leta. Ndacibuka amajambo navuze. Pacifique uti naho tubangamiwe n'integuro z'amategeko ashaka kugabanya umwidegemvyo w'abarundi, n'itegeko rigenga abamenyesha makuru, irigenga amanama n'imyerekano, n'irigenga amashirahamwe yigenga, turacari mu bihugu bike vy'umwidegemvyo muri Afrika. Mu Burundi turacashobora kuvuga ico twiyumvira. Societe civile irigenga, ibimenyesha makuru birigenga. Turashigikiye ko muha imfashanyo leta yacu. Noneho Uburundi busanzwe buri mu bihugu bironka imfashanyo nke cyane. Turabasavye mushigikira igihugu cacu, mushigikire leta yacu, ariko mu kubishigikira mwamwe muyibutsa ko umwidegemvyo w'abarundi ari itunga rikomeye cyane ku gihugu cacu. Pacifique uti mpejeje kuvuga narabonye abashikiranganji biruhukije, baratangaye. Ibujumbura ho hari
hariho abanditse uwo munsi ko naguzwe n'ubutegetsi ko nsigaye ndi umusendede FDD. Uwundi twari kumwe yafashe ijambo muri uwo mwanya yari Innocent Muhozi. Uyu yari umuyobozi wa Televiziyo Renaissance, akaba n'umukuru w'ikigo cigenga OPB cyakurikirana uko abamenyeshamakuru bakora. Nawe nyene yarashigikiye ko leta ironka imfashanyo, ashimika cyane ko igikorwa ca Severi kugira ifashe koko abarundi basubire kunywana. Aya majambo yacu yarafashije leta y'u Burundi, abashikiranganje barabona ko banezerewe. Wame ngo ni abanyeshuri bahejeje gutora ikibazo kitari coroshe. Aho i Geneve nyene nararonse akaryo ko kuramusa Dr Gervais Rufyikiri ndamukeza. Mu vy'ukuri yari yakoze igikorwa kitoroshe kandi gihambaye. Ibibazo byose twari twaramubwiye mu nama i Bujumbura, i Geneve yarabibajijwe agira ko aravyishura neza cyane. Byari biryoshe rero kubona abarundi bo mu mpande zitandukanye bafatanije urugamba rwo kurwanira igihugu, ko abarundi bagiye ivyumviro birasanzwe ko mu mwanya ihambaye nasangira urugamba utwo kurwanira inyungu z'igihugu birahambaye. Pacifique nawe akaba agira atanga kandi n'icigwa gihambaye cyane c'intahe. Pacifique muri iki cigwa ciwe aragira ati: abitavye Murantunge aragira ati: ivyo nabayemwo muri gitugutu umwaka wa 2012 vyampaye gutahura ko burya ubutegetsi bamwe ivyiyumviro bitandukanye cyane. Ubutegetsi urasangayo abantu b'abagabo biyumvira neza, bazi kubona ineza y'igihugu. Urasangayo kandi n'abandi babi cyane bumva politike nk'umwuga wo kunyurana gusa, bagenzwa n'inzigo, baruta kwica n'ukwiba gusa. Dr Gervais Rufyikiri yari muri izo ntwari zitahura ko igihugu gisangiwe na bose kandi ko inguvu za bose zikenewe mu kucubaka. Ariko nawe ntiyari yorohewe mu mabanga. Ni kenshi nawe yahaswe kwicwa hakoreshejwe ishano. Ni kenshi kandi yamaramajwe ariko aguma kwibanga. Ryari iteka kubona rero Burundi bwari bumufise mu ndongozi z'igihugu. Pacifique sindabizi ko abashikiranganje bavuye i Geneve batahuye ko kugira societe civile yigenga koko ari ubutunzi bukomeye ku gihugu. Sindabizi ko Edouard Nduwimana na Pascal Barandagiye bubahutse kubwira President Nkurunziza uruhara societe civile yagize kugira amakungu yemere gutanga amafaranga asumba yo leta yariko irasaba. Societe civile yigenga vy'ukuri nitunga ku gihugu, iratuma ubuvugana na leta yumva ahumurijwe. Societe civile kandi yigenga vy'ukuri nitunga ku gihugu kuko iratuma uvugana leta yumva ahumurijwe. Societe civile yigenga vy'ukuri kandi ntivuga bimwe na leta kira mwanya, ariko hageze kurwanira inyungu z'igihugu leta yisanga ifise uyunganira yumvirizwa. Ikindi nawe ni Geneve n'ingene abategetsi bahendwa n'abantu bigira babambanga amatwi bagakora ikibazo cyo guteranya gusa. Iyo nicwa ico gihe ubutegetsi bwari kwibaza ko bwikuye umwansi yari kubuza abafasha gufasha igihugu kubera ari vyo bwabwirwa. Ngo leta ntiyari kumenya ko yiyatse ijwi ryari rigiye kuyifasha. Muri societe civile twari tuzi abantu batwihishamwo ariko bakorana n'iperereza. Umwe muri twebwe yari yaje Geneve atanihishije cyane kuko yari yambaye badge imugira intumwa ya leta kugira ashobore kwinjira hose maze yumvirize inkuru nziza ivy'imirwi yose itegura kuvuga. Ngo twari tumuzi. Abambanga amatwi rero bose nta numwe yashoboye kubwira Nkurunziza ko twese dukunda igihugu, ko tucifuriza neza, ko impanuro dutanga ari zo gufasha ngo ibintu bigende neza. Gintahe Pacifique iyi ntahe ndayisubiyemo mu gihe Burundi kandi bufise inama n'abanyamitahe bafasha igihugu. Ikibazo cy'ubutunzi kiri mu minwe y'umushikiranganje wa mbere kuri ubu Gervais Ndirakobuca, naho ahure na Dr Gervais Rufyikiri mu mwaka wa 2012. Ngo Ndirakobuca ntashoboye guhuza abarundi nk'uko Rufyikiri yabishoboye mu mwaka wa 2012. Ndirakobuca ntashoboye gusigura ibibazo by'ubutunzi nk'uko Rufyikiri yabishobora. Rufyikiri yari yizigiwe n'amakungu, ntiyakekwa mu mabi y'ubutegetsi. Ngo Ndirakobuca rero ico cizere ntaco afise. Icanyuma kitoroshe nuko President Nkurunziza yareka Gervais Rufyikiri agatunganya ibijanye n'ubutunzi, naho hariho ivyagorana hageze inyungu z'ibihangange. Kwa Gervais Ndirakobuca rero we siko bimeze, ari kumwe n'umukuru w'igihugu akeneye kuguma avuga umwanya wose, atazi kumenya ko hariho ibibazo vy'abahinga atazi. Gervais Ndirakobuca ntanaronka ingene acishamwe akajambo mu manama akomeye, kenshi afatwa nk'umukinagizwa asanzwe w'umukuru w'igihugu, ntafatwa nk'umukuru wa leta.
ni mu gihe kandi ngo bamwe bakorera iperereza ari bo bumvirizwa cyane ubu igikorwa cyabo cyo guteranya barakibandanya maze abategetsi bakaguma mu mutego wo kwibaza ko abandi barundi ari abansi gusa. Abategetsi bace babaho batazi ivyiyumviro vy'ukuri ivyabo batavuga rumwe bigatuma badashobora gufata ingingo zokiza igihugu. Abategetsi b'u Burundi ngo babayeho mu bwoba n'igipfungu kubera impanuro mbi zabo bambanga amatwi. Table Ronde y'i Geneve muri gitugutu umwaka w'ibihumbi 2012 yitabwe n'abantu bahambaye. Ku ruhande rumwe vyakunze kubera PNUD yabigizemo uruhara rukomeye cyane, ku rundi ruhande vyavuye ku cizere Gervais Rufyikiri yari afitiwe. Table Ronde ya 2024 y'umwaka w'ibihumbi 2024 Bujumbura yitabwe n'abantu badasanzwe bazwi ko hari ibikomeye bakora mu iterambere ry'igihugu. Abandi bo ni abarundi baje kwitemberera barihiwe itike na leta. Table Ronde y'i Bujumbura ngibaye mu gihugu kitacizewe n'amakungu nk'uko vyabaye Geneve mu mpera y'inama. Haraza gutangazwa ibitigiri vy'amafaranga yemewe, ariko kuyatanga ntibizoroha. Inama iza kurangira nk'ubugeni bwo mu Burundi aho abageni bataha bemerewe amararo y'inka, ariko bigaherera ngaho. Ngo Burundi burakeneye Gervais Rufyikiri mushasha, burakeneye kandi umutegetsi ahuza abarundi bo mu mpande zose maze bakagwanira inyungu z'u Burundi. Burundi kandi burakeneye umutwara atahura ibibazo by'igihugu, umutwara z'ubwenge kandi ashobora gutahurwa n'amakungu nawe nyene akaba atahura amakungu. Burundi burakeneye umutegetsi arinda akabwira ukuri bagenzi we bafatanije kurongora. Uyo atabonetse urugenzo rw'iterambere ngo ntiruzoroha. Ngisi rero nta mayobera wa mukozi w'iperereza yagira gurisha Pacifique nazwe mu mwaka w'ibihumbi 2012 nawe byabuvuye bihinduka asigaye ari impunzi mu gihugu c'Ububirigi. Ngo kuri ino si twashaka tugakundana nta numwe azejo hiwe. Ngiyo rero intaye ikomeye cyane ya Pacifique nazwe kandi irimo icigwa gihambaye. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafye nakubwira ngo tucikanwe nayo dushikiriza, usangize kandi ano makuru bagenzi aho bari bose kugira ngo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Numuhuza TV Imana bayizagere mu bikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.